Amakuru mabi adatohoje urukurukuru canke ibihuha ngo biragira ingaruka mbi ku bavyumviriza na cane cane mu kibano. Bishikirizwa na Richard Ndayishimiye, umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'amashirahamwe yahagurukiye kwigisha ibijanye n'ibinyamakuru n'amakuru, le réseau des associations burundaises actrices en éducation aux médias et à l'information mu rurimi rw'igifaransa, Rabemi mu mfunyapfunyo y'igifaransa nyene. Ubwa mbere kuronka amakuru bisa ni nko kuronka nk'ibifungurwa. Dufata yuko umuntu wese agiye ahantu akaronka amakuru ni nk'ibifungurwa afunguye. Mu gihe umuntu azokwakira amakuru mabi azoyasangiza abandi, hari igihe ayo makuru ashobora gukwegera umuntu. Twe twafashe izi nyigisho twazitunganije kugira duhimirize abantu bamenye ingene bashobora kwirinda amakuru yose baronse, bamenye yuko bategerezwa kubanza kuyasuzuma bega ry'amakuru avuye kwande, arizewe, ujya muntu yayanditse ashaka gushika kuki. Ahanini dushaka ko abo bantu bogira ko gatima ko gusuzuma inkuru zose baronse zibizica ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku binyamakuru bizwi nk'ibi by'iwanyu, babanze biyumvire none ijya nkuru ko yatanzwe iradufitiye akamaro imbere yuko isangiza abandi. Ugwaruka rero kubera ari rwo rukoresha cyane imbuga ngurukana bumenyi ni nago ruhura kenshi n'ingaruka z'amakuru adatohoje, kandi ngo ni nago rukwiragiza bene izo nkuru kubera kutamenya. Kubera kukunda ukoresha amarezo sosiyo y'amatelefone, ashaka kubona ikintu ku telefone ugasanga ni ikintu giteye ubwoba, mu ugasanga cyamaze gusasibira cagiye hanze gose kavugwa mipara ugasanga nticyarico. Yego kubera utabona na source yaho kikura ntando kironderera, mu ugasanga cyamaze kuja mu marezo sosiyo mu binyamakuru kanaka, kandi turabisoma kandi tubona yuko taho tuza gukura inkuru nyayo ko ari ivyo nuko atari ivyo zari zikenewe cyane. Ibi bikaba byashikirijwe inyuma y'inyigisho urunani Rabemi rwari rwatunganije kuri uyu wa 27 Munyonyo mu nyubako za Royal Palace. Ugwaruka ruri muri za kaminuza zo mu Burundi ukaba ari rwo rwari rwatumiwe ku bwinshi. Mwamenya kandi ko ivyo vyigwa byari byatunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza indwi yahariwe ubumenyi mu bijanye n'ibinyamakuru n'amakuru.